Nakibishe nko gusega uwo wimye, nakibishe nk'iyo menya bene igiki cyabitumye, wibagiye ko na boss keneye uwurimye, ubwira yaguhaye kidacagura na rimwe, kandi bimwe vyeri bindi bikerura, wibagiye ntihabisize, urumva nyine yuko ntabwo kuba wihenze, kuko jo nanje ntuzi ngene nzoba meze. Yaguhaye Papa, yaguhaye Yo yanyimye bro. Papa ufise happy kaze man. Yeah, thanks sana my brother. Inyuma Bifesi yavyakiriye gutabonye kiriya gikorwa, umubano wa Bifesi na M9 Jimbo vyabandanije gute? Ikintu twogaruka ko muri uno mwanya no gushimira Imana kubona yarabikoze. Uno musi tukaba twidegemvya, uno musi tukaba twamaze guhereza abakunzi b'umuziki ndundi bikorwa bishasha n'aba baririmbyi ariko kuri mana Small Dog Meni hazobari Vijmen wawa bagiye batandukanye baramuzi, Obelix ni hazobari Yo guys, nizere nyene ko meze neza. Come David is a king fast on once again my song fresh on the microphone behind the camera with my G-Farm. So rero nkuko vyama bimeze muri industry ya plus 257 twama tubazanira bimwe mu bintu bigiye bitandukanye biriko biravugwa kuri bano ba star bacu, bano ba hit maker muri ya industry ya Buja forever. Rero ikiganiro ni new live show, ikiganiro tugenda tubazanira amakuru abari update kuri bano ba star bacu. Uno musi rero tukaba tumiye umwe mu ba hit maker bashoboye kuba bakora ibintu bitandukanye cyane mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abenshi mwamumenye ku izina rya M9 Jimbo, king for hip hop. Genda mwemera umutipe guys. Rero uno musi twamutumiye mu bwamwe bwa Blessing Talk TV kugira ngo aze kutubwira bimwe mu bikorwa vyiwe asanzwe ari karakora. So Jimbo, welcome in our channel bro. Yeah, asante kabisa. Yo Jimbo, je kubwanje takwitwa kuri umwami wa rap man. Yeah, asante kabisa. Jimbo, abakunzi ba Blessing Talk TV ndazi nabo bari bagukumbuye man. Let's go ku cafe kibisatsi style akapela ukundirimbiyaga man, urashobora kubahitiramo kubera man twagiye indirimbo twise ngo nanje nzoronka. Okay, let's go. Yeah, nakibishe nko gusega uwo wimye, nakibishe nk'iyo menya bene igiki cyabitumye, wibagiye ko na boss keneye uwurimye, ubwira yaguhaye kidacagura na rimwe, kandi bimwe vyeri bindi bikerura, wibagiye ntihabisize, urumva nyine yuko ntabwo kuba wihenze, kuko jo nanje ntuzi ngene nzoba meze, fise ukwizera n'inyuma ya zeri irakora kumurengera, kwiheburi wanje kizira niyo mpamvu nitwengera, kuko ndabitahura kizire kwihebura, kizire kwiganyira, kizire nubwo gushabutagata nawe ukabubona igwawe jyana maze nuguhita, gumya umutima bavuze ntibabutera ingata, wizera uzobona nivyo warayurarota. Uno musi swata akuna matata kesi jarutapata, Mungu mbere sisi nyuma, Mungu mbere sisi nyuma. Yeah asabomokla yaguhaye Papa, yaguhaye yo yanyimye bro. Papa ufise happy kaze man. Yeah, thanks sana my brother. Jimbo, chishaka utuyagira uno munsi. Yeah. Abafanzi bacu barakunda kutubwira ati bano ba star bacu tuba dushaka kumenya amakuru yabo y'ukuri. Jimbo yatanguye kuririmba ryari? Je nibaza ko umuntu yobashaka kumenya ico kintu yo kwegera urubuga rwanje rwa YouTube, agiye kuri YouTube acabona. Ndashatse kuvuga ngo Jimbo indirimbo ya mbere yayipostinze itariki ni umwaka uyu. Oya, ndashatse kuvuga ati Jimbo igihe
yumva yuko afise impano muri we source yiwe vyagenze gute man? ni kera tukiri bato urabona ko mu buto bwa buri muntu wese arafise ibintu abacamwo donc abakunda cyane kurusha. Rero navuga ko mu buto bwacu twarakunda kuririmbira abandi bana twakina haba kwishura abatwiga kuri etablissement zimwe barabizi kubera ko bama bakurikirana ibikorwa vyacu, bama bakurikirana ibiganiro twamadutanga ku ma media atandukanye. Rero barabizi ko mu buto twakunda kubaririmbira bakadutera n'intege bakatubwira uko tubikora bien ni twashiramwo intege n'ishaka bizogenda neza. None ivyo bavuze vyarabaye uno munsi biratugaburira, uno munsi birashobora kuturaza, kuturyamika, kuturiraho tuba n'ibindi ni M9 Jimbo abantu cyane vyagaragaye yuko afise umubano mwiza cyane n'umurapera akomeye cyane B-Face on the floor. Aho nyene Jimbo yoshobora kuba yaramenyekanye cyane mu gihe twumva indirimbo bahayagize no murapere B-Face on the floor. Nikihe cavuye kuri iriya inspiration mu gihe abandi barapere cyane usanga muba mupondana cyane, twite ko Jimbo inspiration yo ari B-Face on the floor? Wapi iriya ndirimbo yaje kugira ngo ishobora kuvuga ikintu kiri ku mutima wa M9 Jimbo, nkanakivugira n'abandi bafana b'ibikorwa vya B-Face kubera ko B-Face ni umuririmbyi amaze gukora ibintu bitandukanye ngaha, amaze kubera intege benshi, abaririmbyi benshi bamaze kuza muri no game kubera ibikorwa vyiwe, kubera babona ivyamwa vy'ibikorwa vyiwe kiniki. Rero novuga ko je nariko ndashaka kuvuga ikintu kiri ku mutima, kuvuga ati bana B-Face on the floor ubikora bien, kandi ubandanye uhezagirwa, ibikorwa vyawe vyigisha benshi, nibeza ko nta kosa ririmwe, nubwo nashatse kubizira hari abantu benshi bamblotse, hari abantu benshi banyanse kubera navuze bijya, ariko ndemera yuko atamuntu akundwa na bose. Utegereza kugira abantu bagukunda, abantu bagushigikira, abantu yani batujyama badashigikiye ibikorwa vyawe, badapartage ibikorwa vyawe. Rero abakwanga nabo urumva utegereza kubana nabo. Inyuma B-Face yavyakiriye gutabonye kiriya gikorwa, umubano wa B-Face na M9 Jimbo vyabandanije gute? Hari ico yayivuze vyagenze gute cyane? Iriya ndirimbo kubera ko je nayiririmbye tutazinanye na B-Face, kandi nayiririmbye na B-Face atanzi jewe, ariko novuga ko iriya ndirimbo yaruguruye imiryango, iratuma je nshobora guhura na B-Face turicarana turavugana. Novuga ko rero mu vyo yangaragarije yararyohewe, yaravyishimiye, kandi n'inyuma y'ijya projet urabona ko hari ibindi bikorwa vyinshi yagiye arashira ko ukuboko kwiwe mu bikorwa vyanje kugira ngo uno munsi mubone M9 ariko arabahereza ibikorwa bigiye bitandukanye muri no game. Kabisa. Na cyane rero tugaruke muri life y'uno munsi, aho twumvise amakuru atari meza M9 Jimbo ari hariya mu buroko mu bohero rikuru rya Mumpimba, mwibuye hariya hanye. Rero abantu benshi baponze kabisa, harimwo nabo twagiye tubona mu bantu bamenyerekanye bavuze amajambo menshi ko M9 Jimbo afunzwe niye, bavuga amajambo mabi. M9 Jimbo nikihereye amajambo twayihariye hano? Ikintu kincanwaye hariya nibaza ko ndamaze kukivuga kenshi, naravuze ibintu impamvu zatumye ngenda hariya. Novuga ko rero ikintu twogaruka ko muri uno mwanya no gushimira Imana kubona yarabikoze. Uno musi tukaba twidegemvya, uno musi tukaba twamaze guhereza abakunzi b'umuziki ndundi ibikorwa bishasha. Nibaza ko Yobu iri kuri YouTube, kandi feedback ni nziza. Na felicitation kabisa ni biti. Rero bakomeze no kuyipartager bayisangiza abandi. Rero
mbonera nakajya ko gushimira abantu bose bambaye hagufi igihe najanwa muri kiriya kibazo urana ko umuntu ari hariya abakeneye abone donc inshuti z'ukuri abakeneye abone urukundo abone care y'abantu bamukikuje baba bakunzi biwe baba bafana bibikorwa vyiwe rero vraiment umuntu wese yambaye hagufi ndi muri kiriya kibanza Imana imuhezagire ikomeze kumurinda kwera ko yanyeretse urukundo kandi n'umuntu w'intibagirwa kuri jewe twarumvise rero amakuru yuko Bface ashobora kuba ari umwe mu bantu bashizemo ukuboko gukomeye kugira ngo uve hariya hantu. Is it true man? kabisa hari hose yubawe cyane navuga ko umwanya kuri we turabizi ko n'amafaranga rero yarahagaritse ibintu byose yararimwo mu kiringo c'ukwezi kuburamwo iminsi 6 namaze hariya mu ibohero rikuru arahagarika ivyo yararimwo arirukanga inyuma ya dossier yanje kugira ni degenze rero Imana ikomeze kumuhezagira Imana ikomeze guhezagira ibikorwa by'amaboko ye. Sigura ko yuko M9 Jimbo na Bface hariho ikintu ciza kabisa kiri hagati yabo. Twitege yuko ni papa kabisa twitege ko yuko dushobora kubona igikorwa gikaze hagati ya M9 Jimbo bari kumwe na papa wiwe Bface on the floor. Mushaka ikigeretse ku ibibazo party ya mbere ibibazo party ya kabiri tuzobongera havuye biriya bikorwa niho hazova nibindi rero novuga ko mugume gusa hagufi imbuga zanje imbuga za papa wanje nibaza ko umwanya wose mashobora kuronka ibikorwa tu kabisa. M9 uravuye mu Mumpimba tubonye igikorwa gikaze Yobu ibiti washoboye kubuzanamwo bamwe mu barapere ba kera tena bifamamare bakoranye n'abantu benshi basanzwe bakomeye muri industry yacu ya Buja Flavor urabazanye ubashize muri rap yawe man ibi abantu saboroshe biboneka yuko banazimvye bishoboka niki kintu tuvuge ko hariho management iri nyuma ya M9 kugira ngo ishobore kuri habari y'abantu mushobore kuzana igikorwa kimeze kuri management ni yanje ni wewe wafashe n'umwanya uramamagara kuri zino micro zawe kugira ngo ushoku kumuza n'abakunzi bawe abagukurikirana abakunzi b'umuziki ndundi kugira ngo dusho kuganira nabo niyo jenita management rero novuga ko umuntu wese afise ikintu akora kugira ngo ibikorwa vya M9 Jimbo bibandanye bigera kure bibandanye bitera intambwe ni manager hari hose yubahwe mugabo nta contrat ndasinya vuga ati bana jendi muri contrat yuko nta management inyisinya ndaronka ariko ndafise abantu tu banezererwa nibikorwa umuntu abakora bakagira ico bafashije kugira ngo dukomeze dutanga ibikorwa vyiza no kuvuga ndafise ico nateguye kuri ku ndirimbo yanje Yobu ico nise Yobu twa concerts ndashaka kuzozunguruka intara zose zigize iki gihugu c'amavukiro nsange abakunzi banje abakunzi baba baririmbyi bose twakoranye muzo muri kumwe n'aba baririmbyi bose Smordogero Pigmeni hazobari Vision wa Wani hazobari Davis Morris ni hazobari Obelix ni hazobari Gizebi ni hazobari rumva ahantu hazobari abantu nkabo ibihangange nk'ivyo kabisa karibu niwabona afishe ndanga gitera mu ntari wanyu karibu kabisa muze kudushira na cyane abakunzi ba Blessing Talk TV tugenda kuri YouTube ya M9 Jimbo dukurikirane ino song Yobu nimwe mu ndirimbo zifise quality kabisa man iriya ngoma yawe irakosoye kabisa thanks sana kabisa baje kunshikira iri kuri YouTube yanje ni M9 Jimbo ni M9 Jimbo Jimbo twitegeki inyuma ya Yobu hari bikorwa ubu ntuzosubira kunyoteza abafanzi kupanga gute jene waza ko ikintu gusa no babwira bagume hagufi imbuga zanje kubera ko iriya niyo samirizi y'umuririmbyi iriya niyo televiziyo y'umuririmbyi rero bagende kuri YouTube yanje bagire subscribe hajya kubera ko
buri gihe ikintu cyose kizokorokera ko bazoronka notification mu matelefone yabo bagume hagufi rero tubahereze vibe. Yeah. Yo guys, nababwiye yuko amakuru atabamo ari amakuru mbarirano, aba ari amakuru y'imvaho. Uno musi rero Jimbo ahejeje kutugira amakuru yose kubijanye n'umuziki wiwe ndetse n'ivyo ariko aradutegurira. Yababwiye mugende ku rubuga rwe mukurikirane, afise indirimbo Yobu ikirakundwa n'abantu, indirimbo ikoso ifise message imeze neza cyane. Tugende dufollowing kuri no rubuga rwa M9 Jimbo, so mutibagira kugira follow kuri no page yacu ya Blessing Talk TV. Rero turabakunda cyane, mubandanye mudukurikirana Bombo Class.